Wow, it was been a long time without seeing them. Hari haheze igihe kirekire tutariko turabona bano basore bacu babiri Trayzo and Rappyboy muri entertainment bariko barazungurukana cyane cyane mu gutanga ibikorwa byinshi biri ku umwanya ku mwanya. Uyu munsi rero tuvugana ni Trayzo and Rappyboy bamaze gusohora ama caption amashusho yindi azoboneka mu ndirimbo bagiye gusohora vuba bwamvu, aho ayo mashusho ari karatera amakenga benshi na cyane cyane yaho bavuze ati inyuma y'indirimbo yo twashoboye gukora je na Trayzo Rappyboy, bavuze ati inyuma y'indirimbo Trayzo na Rappyboy baherutse gukora Do the Creek. Uyu munsi tugiye kubasohorera igikorwa turi kumwe n'undi muririmbyi wo mu Burundi, aho ku ifoto ndibaza muri kumaragereza kuraba no muririmbyi yarahindukiye inyuma udashobora kubona mu maso ngo ushobore kumumenya, ariko nka twebwe nk'abasisanguzi tuba twamubonye kuko ndakoravye kuguru mbamenya ati kira muririmbyi afise ino rimeze gute, afise ukuguru gupanze gute, nk'amaguru ya Bface ndibazo yaravye uramenya ati uyu ni Bface on the floor, amaguru yabandi hariya tuba tubazi kuko usanga tubakurikirana cyane. Mu giyo foto bashoboye kunyegeza umwe mu baririmbyi bazoba bari kumwe muka twebwe tuza twamumenye. Rwandanya udukurikirana umaze ufite subscribe nyimba wifuza kumumenya, hama turamukubwira mu guheraheza ino sound girl. Aho iyo ndirimbo batashoboye kutubwira ati izoba yitwa gute, izoba iri kwizina rya gute, muga tukaba twumvise bayivuga ko amajambo menshi bavuga ati bwira mugenzi wati babahungu mukunda cyane, babahungu banyu bagarutse muri entertainment, bagarutse mu gakino ubwe urafunga umukanda hama dutambe. Gutamba rero ndibaza ko ari indirimbo y'igisasu kabisa, indirimbo itabi byorosha naho batashoboye kuduha izina giyo ndirimbo igiye gusohoka. Twebwe turazi neza yuko ari indirimbo izo bimeze neza cyane. Urakora subscribe kuri channel yabo bahungu babiri Trayzo and Rappyboy, uzokwibera wa mbere mu kwironkera iyo ndirimbo bagiye gusohora vuba bwamvu. Wewe uba wibaza ko umuririmbyi yo bari ndi uriko urabona inyuma, ndibaza ugerageje kuraba kuri zino foto urabona umuntu ari inyuma nawe nyene ya afisi radio ku rutugu. Wibaza karinde urakeneye kumumenya, amaze utonde subscribe hama tumukubwire izina. Reka nite kurambire kuko turazi ko dukunda cyane iyo tukudekoneye, ushobora kuce wigira kandi natwe tuba tuhari kubera wewe dukeneye kuguha ibintu biba bishushe, biba biri exclusive, biba biri hidden kugira ushobore kubimenya biciye kuri Stan TV worldwide. Ama uwo muririmbyi mubona inyuma twebwe nk'abasesanguzi uwo ni berrymusic, ndibaza benshi muramubona, uwo ni berrymusic benshi mwamenye kuri Helena n'izindi ndirimbo Tonight n'izindi ndirimbo nyinshi cyane atigera kwita Swata. Nawe nyene ari mu maririmbyi bashoboye cyane mu gihugu cyacu cy'u Burundi dufise, akaba ari wagiye kuboneka mu ndirimbo nshasha ya Trayzo and Rappyboy bagiye gusohora mu minsi mike cyane iri imbere. Wewe uba wibaza ko bigiye kugenda gute iyo collaboration y'umuririmbyi berrymusic nabo bahungu babiri? Wowe yiteguriye gute inyuma y'indirimbo yabo yo bivanye n'ingene wayikunze n'ingene wabonye mu gisagara cyanyu yakunzwe cyane? Wowe wibaza ko nayo bigiye kugenda gute? Na Stan promoter mwari kumwe kuri micro da Stan TV worldwide on the machine, akiwa ni da promise cameraman. We love you so much. Kora partage n'abandi bashobore kuza barakwirikirana runo rubuga rwacu cyane mu kudutera intege ko kubandanya tubazanira exclusive news na hidden news zose mubashe kuzimenya vyoroshe biciye kuri runo rubuga rwacu. Turabakunda cyane.